Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Amakuru abarimu bo mu karere ka Rusenda muri Kivu y'Epfo bakoze imyigaragambyo kubera kudahembwa. Twagize urugendo ariko twizeye ko ari ikintu kirekire ko baduhaye ikiringo kirekire gose atubwira ati ejo hirya ejo gushika no munsi nukuri nako tubona yuko tutova mu nzara dushaka tutuve mu nzara uko izi ngwana dufite ko zoba zivuye mu nzara uko nukuri nagahoma muntu. Aba bari muri rero bavuga ko HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi imaze amezi 6 itabahemba. Mu Rwanda umusizi Bahati Innocent yaburiwe irengero. Naho mu makuru yo hirya no hino ku isi, ikigo cya Afrika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara kirasaba ibihugu byo kuri uyu mugabane kwizera no gukoresha urukingo AstraZeneca rwa virusi ya corona. Tugumane mbahaye ikaze. Amakuru yo hirya no hino rero tuyahereye kuri urukingo rwa virusi ya corona rwitwa AstraZeneca. Ibihugu bya Afrika birasabwa kurwizera no kurukoresha kugira ngo bishobore gukumira ubwoko bwa virusi ya corona idasanzwe yabonetse bwa mbere na mbere muri Afrika y'Epfo. Fidel Nyongabo arabagezaho iyi nkuru. Ikigo kijejwe kwirinda no kurwanya indwara cyo mu karere ka Africa CDC cyatangaje no musi wa kane ko ibihugu byo muri Afrika bitaratogwamwo ubwoko bw'uwo mugera byotegerezwa kubandanya gukoresha inshandago zakozwe na societe AstraZeneca. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryo risaba ko izo nshandago zokoreshwa no mu bihugu aho ubwo bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bumaze kwigaragazamwo. Ivyo bibaye umunsi umwe inyuma y'uko igihugu ca Afrika y'Epfo gitangaje ko kitazokoresha inshandago za AstraZeneca kubera ko itozwa ryakozwe rivuga ko izo nshandago zidakingira abantu ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwadutse ubwa mbere muri Afrika y'Epfo. Umuyobozi w'ikigo Africa CDC John Nkengasong avuga ko ibihugu 7 kuri 54 byo muri Afrika arivyo bimaze gutangaza ko umugera wo mu bwoko bushasha bwa COVID-19 wiyadukije ubwa mbere muri Afrika y'Epfo wamaze gukwiragira. Yamara ivyo bihugu ntibirarengegwa n'uwo mugera umuntu aretse Afrika y'Epfo. Ivyo bihugu ni Botswana, amazinga ya Comores, Ghana, Kenya, Mozambique na Zambia. Ibiharuro bimaze kwemezwa by'abantu bamaze guhitanwa n'ikiza ca COVID-19 ni 96. Ishirahamwe OMS bimenyesha ko ivyo bitegiri bizorengera 100 mu ndwiza. Leta ya Cambodia yafashe icyemezo cyo guhagarika guhera mu kwezi gutaha imyitozo ya gisirikari ngaruka mwaka yakoranaga n'Ubushinwa. Geoffrey Mutagoma aratubwira uko bimeze. Cambodia iravuga ko ishaka kugabanya amafaranga yatangaga muri iki gihe gikomeye cy'icyorezo cya virusi ya corona. Gusa harabavuga ko yabikoreye kwirinda kurakaza ubutegetsi bushya bwa Amerika. Minisitiri w'ingabo muri Cambodia Tia Ban yabwiye radio ya yigenga ku imyitozo ngaruka mwaka ya kane yahawe izina rya Dragon Rouge itakibaye kubera imyuzure yabaye muri icyo gihugu umwaka ushize izahaza ibikorwa remezo byayo n'amasoko yaturukagamo ibiribwa. Ubusanzwe iyi myitozo ihurirwamo n'abasirikare bagera ku 3,000 baturutse muri Cambodia n'Ubushinwa. Uyu mwaka yari iteganijwe tariki ya 13 kugeza tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu. Ari hateganijwemo ibikorwa byo kumasha hakoreshejwe imbunda zisanzwe, ibibunda bya rutura n'ibimodoka bya gisirikare byifashishwa mu isibaniro ryaho rwakomeye. Yagombaga kuzabera mu ishuri ryigisha ibya gisirikare riri mu ntara ya Kampot mu karere ka Chomkere. Mu myaka ishize uko Uburayi na Amerika byanengaga Cambodia kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, niko umubano wayo n'Ubushinwa warushijeho kuba mwiza. Ubushinwa bwasezeranije Cambodia kwiha inkingo zigera kuri 1 miliyoni zo mu bwoko bwa Sinopharm icyo gihugu gikoresha mu gukingira COVID-19. Kuva mu kwa mbere umwaka ushize abantu 476 gusa nibo bamaze kurwara COVID-19 muri Cambodia. Muri Myanmar umukuru w'abasirikari bakoze kudeta yasabye rubanda guhagarika imyigaragambyo yabo. Fidel Nyongabo arakomeza. Mushasha wabagize kudeta yasavye abakozi ba leta gusubira ku kazi kandi ko abanyagihugu bahagarika gukana COVID amusugiro wa gatandatu w'imyere bafatiwe ibihano ku munsi wa gatatu. Yamenyesheje ko azobafatira izindi ngingo hamwe n'imiryango yabo.
niyo ntambwe ya mbere iboneka leta ya Amerika ifashe kuva Joe Biden asavye abo basirikare bakuru kugarukana demokarasi mu gihugu no kurekura umutegetsi w'umusivile bataye mu mvuto. Ubwongereza nabwo nyene bwamenyesheje ko buriko buriyumvira ingingo bwofata zigenewe guhana abasirikare bakuru bagize iyo kudeta muri Myanmar. Kudeta n'ipfungwa ry'umutegetsi yavuye mu matora Aung San Suu Kyi hamwe n'abandi bategetsi byatumye haba imyiyerekano ikomeye itari bwabe kuva mu mwaka wa 2007. Abari mu myiyerekano bakoranye mu bice bitandukanye by'igihugu no munsi kuwa kane. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda umuryango w'umusizi Bahati Innocent Musa uratangaza ko yazimiye kuva ku cyumweru gishize. Urasaba inzego z'umutekano kubafasha kumenya irengero rye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagiruwubusa yakurikiranye iyi nkuru. Amakuru y'ibura ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati Musa Ijwi ry'Amerika riyamenya bwa mbere yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Umuvandimwe w'icyarimwe bakorana n'umwuga w'ubusizi bwana Junior Rumaga avuga ko Bahati yabuze ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 7 z'uku kwezi kwa kabiri. Avuga ko Bahati yari yagiye gufata amajwi n'amashusho y'igisigo mu karere ka Nyanza, ariko mu masaha moya ahamagarwa n'undi muntu batabashije kumenya ngo bahurire kuri imwe mu mahoteli yo mu mujyi wa Nyanza. Nyuma ngo telefone ze zahise ziva ku murongo. Umusizi Rumaga avuga ko yahise amanuka i Nyanza gushakisha umuvandimwe, ahita amenyesha inzego z'ubugenzacyaha ngo zimufashe kumenya irengero rye. Ku munsi wo kuwa kabiri ndi gutegeza ku itariki 9 hari nibwo nagiye i Nyanza ngenda nyine nk'umuvandimwe gukurikira, urumva byatangiye kuntera impungenge gukurikirana uko aho yaba ari kubaza abo baherukana neza, birangira mbuze irengero rye. Bariko mbyita niko kuberekana yambaza ubuyobozi bumfashe, mbabwira ikibazo ukuntu kimeze, banyizeza yuko bagiye kumfasha. Negereye ubuyobozi bwari bwa Nyanza, ndagenda bansaba yuko nandika iyo case, ndayandika nuko nyine byagenze geranyije n'amakuru yamaze kugira ubwo ngubwo, bambwira yuko banyizeza yuko bagiye kumfasha. Umusizi Bahati mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize 2020 igihe u Rwanda rwose rwari muri gahunda ya guma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19, yari yatangarije radio Ijwi ry'Amerika ko asanga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitagombye kwigana ibihugu bikize ngo bishyireho gahunda ya guma mu rugo kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa na COVID-19. Mbere gatari ku Umusizi Bahati yari yashyize hanze igisigo gikuyemo ubutumwa yageneye ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku myitwarire yabyo imbere ya COVID-19. Ni igisigo yisurwa urwandiko rwa bene Gakara ahavugamo ko ibihugu n'u Rwanda rurimo bitagakwiye gushyiraho gahunda ya guma mu rugo. Sinkwinginga ndagusaba mwugurure mukotane mubikore kandi nzira ikigendwa. Korona igenda no mu note mwayikingira mwagwa mu nzu, nibyo murakingirije turukibwera ejo izaziva mu Burundi dore ntitwugarira kimwe. Ugurure cy'abantu bahige Gakarakara ka mama bikore none aho bakikumva kuko ejo wasoraga nasibira gatatu mutware ntabone igena gombwa. Umusizi Rumaga akavuga ko ibura rya mugenzi wabo ribateye impungenge kandi kumubura burundu byaba ari igihombo gikomeye bitari gusa kuri bo ahubwo ku gihugu no kwisi muri rusange. Ibyo ari byo byose ubundi umuntu uvutse ku gihugu wese aba ari umusaruro. Noneho Bahati umusore w'120 akagira uburebure bwa metero 2 santimetero 3, akagira imbaraga, akagira ubwenge, akagira ubuhanga, akagira iki. Kandi nanone nkatwe nk'abasizi yari umuntu umeze nk'umubyeyi, yari umuntu udutoza kuganira, umuntu udutoza kuvuga, yari umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira, yari umuntu udutoza gutarama, yari mbese sinzi ni igihombo kuri twebwe, kandi ni igihombo kuri twe gusa, ni igihombo ku banyarwanda, ni igihombo ku isi muri rusange. Ibyo byo kwitekereza ko yanabura byo ntibikabe, ahubwo nifuza yuko wenda bikunze ku mugani badufashe namwe mukomeze wenda mubifashe kugira ngo niba ibintu bigire kure bishoboka. Ijwi ry'Amerika twahamagaye bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda kuri telefone ngendanwa ngo tumubaze kuri iki kibazo, ariko ntiyitabye. Umuvugizi w'urwego RIB ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Hari ibaruwa ifunguye biboneka ko yanditswe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021 n'abavuga ko bahagarariye abakirisitu Gatolika mu Rwanda. Iyo baruwa y'amapaji 11 bavuga ko bayigeneye abepiskopi Gatolika mu Rwanda, ifite umutwe ugira iti turatabariza Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Muri iyo baruwa bayanditse banenga bikomeye imyitwarire ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda muri ibi bihe bya COVID-19 bo bita coronavirus nyarwanda. Bavuga ko leta yitwaje iki cyorezo irenganya abanyarwanda, Kiliziya Gatolika ikarucikarumira. Banayinenga ko mu bindi byemezo bifatwa n'ubutegetsi birimo imisoro bavuga ko iremereye ku mitungo itayimukanwa n'ibindi muri rusange Kiliziya ikinumira.
bayinenga ko hari abicwa ku maherere n'ababurirwa irengero irebera ntisaba ubutegetsi kubihagarika. Hari urutonde rw'abagarukaho ko bashimwa n'abanditsi iyo baruwa mu kuvuganira rubanda babinyujije ku muyoboro wa YouTube n'ahandi. Abo ni Apotre Mutabazi, umunyapolitiki, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza, Madame Damangi rya Mugwiza Yvonne, Pastor Shadrack Uwizeyimana n'umusizi Innocent Bahati Musa waburiwe irengero. Twahamagaye Musenyeri Filipo Rukamba uvugira Kiliziya Gatolika mu Rwanda dukeneye kumenya niba barabonye ibaruwa y'abagenewe ariko ntibyadukundiye. Umwe mu nshuti za hafi za Bwana Bahati Innocent utashatse kumenyekana yatutangarije ko kuba izina rye ryarashyizwe ku rutonde rw'abavugira rubanda barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabyo bashobora kubizira. U Rwanda mu bihe bitandukanye rukunze gutungwa agatoki n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya rutura ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu minsi mike ishize hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka u Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu hari mu gikorwa cyo kumurika uko rwashyize mu bikorwa imyanzuro nama ngaruka gihe kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Ni ibirego ruhora rwamaganira kure ruvuga ko nta shingiro bifite. Mu ibaruwa ndende ifunguye Bwana Christopher Kayumba, umushakashatsi icyarimwe n'umunyamakuru wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda, yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 10 z'uku kwezi anenga imyitwarire y'inzego muri ibihe bya COVID-19. Uyu yumvikanisha ko nubwo abategetsi bakomeza guhakana ibikorwa byo guhonyora uburenganzira biriho mu Rwanda nk'iyicarubozo no gufungira abantu mu nzu z'imbohe zibanga zizwi nka safe houses biriho. Akavuga ko ababihakana barimo Minisitiri w'Ubutabera byashoboka ko batazi ukuri mu nzego bashinzwe cyangwa se bakirengagiza ukuri kw'ibiriho birinda ingaruka byabagiraho. Abagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane abarimu bigisha mu mashuri atandukanye yo mu karere ka Lusenda muri Kivu y'Epfo bakoze imyigaragambyo yo gusaba HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kubishyura ibirarane by'imishahara yabo y'amezi 6 bamaze badahembwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedasto Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo. Uvuga ko twadise muri mandamano muri manifestation twamagana dusaba agashara kacu gukora mu kwezi kw'icenda. Aho twavuga yuko ni amashuri yose yagize kanto ya Lusenda abigisha amashuri mato mato n'ayisumbuye bose hamwe turenga amajambo twahuriye hamwe dusaba hasere kutubariza neza kushamwe Action Aid isanzwe rifasha mu gisata c'indero hano mu nkambi ya Lusenda ko agashara kacu gukora mu kwezi kw'icenda kutarakabahereza canke itubwiye ko imbara kabahaye mbega igiye kurikirwa gukora ni giki mu gihe bari bamaze amezi 5 babayeho mu myenda. Ibyo birarane mushinja ishiramwe rya Action Aid rishinzwe uburezi muri ASR byaba bingana n'amafaranga ngana gute? Bo biragoye gutahura ko urabona ko abanyeshuri bagiye benshi ku mashure bari abigisha banyina n'igiti cy'abanyeshuri afite ngene bangana. Nukuvuga ko gusa abigisha twe tuzi dufise no munsi barenga abigisha nk'amajana 2 barenga amajana 2 rero kasanga kanto ya Buganda ifise ugwaruka tayoke cyane ya Buganda cya Rusenda nako kanto ya Rusenda ifise ugwaruka mwinshi ko ruhuremwe abakongomani ndetse n'abarundi bagana ku mashuri atandukanye. Mwakoze imyigaragambyo muhagarika n'igikorwa cyo kubarura impunzi cyari kiri mu kambi musaba yuko babaheza umushahara wanyu. Mwavuganye na CNR ababasezeranyije iki? Komisiyo Nationale ishinzwe impunzi. Ego twatuzi cyane ko mu nkambi akora igikorwa cya hasere kandi ngira kamaro rwego mpuzamakungu bwo kubarura impunzi. Twashimye ko biba mu maso ya hasere na CNR kuko nibo bantu bari hejuru nibo basindwe amashira hamwe ko hasere niyo haye contrat Action Aid nako CNR mboni gisata cya leta giye gukingira impunzi mu Rwanda ubwo buzi nibo bicanye barabigenzura barabikwiye gukogwa hama twagombye kwihagarika kugira ngo tubere ko natwe tubabaye amezi 6 ko twarose na kimwe. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yaba basezeranye iki mwakoranye inama nayo? Bo mu izina rya CNR bwana Didier Numbi wa Numbi niwe musanteri wa uyikambi ya Rusenda aje kutwemera yuko baje kuvugana n'umuserukira ku rwego rw'akarere baraka ko aejo Action Aid izoza kuturabaga ngo dutore ikibazo inyishu kino kibazo itorege hamwe haserezo bari hiri sene ntizobiri Action Aid ndetse n'abazo baronke n'intumwa zo bazarungitswe n'abigisha ejo igisa 5 tubarindanye igishika n'ugweze kuri Style Dance kugira ngo bashobore guheza umuco ivyo bintu. Ariko sibwo bwa mbere abarimo mu nkambi abarimo mu Rusenda bakora imyigaragambyo basaba yuko haseri n'amashiramwe bakorana mu by'uburezi babishura amafaranga yabo. Oya ngira ngo ho ngana akamenyero kuko urabona ngaha muri Kongo tumaze kubona ko ikintu cyambere bumva ari imandamano. Twibuke n'umwaka uheze ko byabaye mpera z'umwaka uheze byarabaye abigisha abavemo n'abakomerekejwe kandi n'uno munsi wabonye ko ari wakomeretse mu mutwe bivanye nuko abapolisi badatahura ko manifestation yabigisha yoba or nabo abapolisi ubwabo barakora manifestation. Rero sendera amaze kugicarika
iratubwiye ati ni murindire ejo niyo ataza bizogenda ukuntu kuriya burya tutibaza yuko nabona abantu ni leta hamwe n'ishamwe nyene rya HCR je ukingira impunzi kwisi bazo kwicara barabico bakora action aid yavuze ko mu gihe action aid yatoza leta kumwe nazo kumenya ingingo ifata kuyoshira hamwe imiryango yanyu bayeho nabi kubera mutishurwa amafaranga yanyu mwakoreye mbo imiryango yacu sukwaho nabi gusa ahubwo yarangiritse kuko urabona yuko amezi 5 ubwa mbere hoho hase pame yonyene amazi amezi 5 idapokeza impunzi mu nyuma yarisha yahabira ari amezi 5 cyo twinjira mu ndi mwenda twena gukora mu kwezi kw'icenda hari ibintu bakunda gukoresha ibintu bijyanye n'ama bank Lambert barabikoresha akazana amafaranga bagodoye 50 wishyura 150 ku kwezi bakaca bazana amafaranga rero amafaranga abigisha baramaze kumara amahera yabo bivuze ko rwaje kwaheza amezi 5 ntacyo zogenda kwa marira uru rugendo twagize byo kuri ni ibintu biteye ubwoba n'agahinda kwigisha abana b'impunzi b'abarundi nuko bacanganye n'abakongomani ariko twiteze yuko ukwezi guhera bakaduhemba ubu haciye amezi atari makeya ikintu c'amezi ashika 6 gushika uno munsi nta muntu n'umwe arabona n'amahera 5 umva imiryango yacu irikirahangayika twarakoze ariko ugaca usanga n'ubundi abana umuryango bagomba guteza amaso nkanje nigishaho hepfo kuri institut Rutanga nukuri nagahomera bunwa abo twafashe amadeni baguma baza batwishyuza baguma baza turaba nabi kumbure bakimvira ko twabahenze ko twaronse ayo mafaranga kugira ngo tubushobore kubishura n'ubu tubona yuko nukuri nta twagize urugendo ariko ntitwize ko ari ikintu kirekire ko baduhaye ikiringo kirekire gose atubwira ati ejo hirya ejo gushika uno munsi nukuri nako tubona yuko tutova mu nzara uko ibintu bivuye mu nzara dushaka tutuve mu nzara uko izi ngorane dufite ko zoba zivuye mu nzara uko nukuri nagahoma muntu murasaba iki turasaba yuko HCR kariyo isanzwe irihira abo banyeshuri yuko yobarihira nyene ikaturiha natwe kugira ngo tugashobora kuyikora ko abantu twafashe kw'imyenda nuko n'ahandi ho turabona ko ari ubugesera. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubanza rwa Donald Trump muri Sena rwinjiye mu mizi yarwo ejo kuwa gatatu. Abadepite b'abashinjacyaha nibo batangiye kwerekana ibimenyetso byabo ku cyaha cyo gushishikariza abayoboke be kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi bamurega. Abashinjacyaha bagerageje kumvisha Sena ko amagambo ya Trump yabanjirije igitero cy'abayoboke be kuri Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko, ataturutse mu kirere ahubwo yinjira mu bintu byinshi byari bimaze igihe kirekire. Berekanye amashusho ya video menshi ya diskuru Trump yagiye avuga, ibiganiro yagiye agirana n'ibitangazamakuru n'ubutumwa yanyuzaga buri munsi ku mbuga nkoranyambaga Twitter, yemeza ko amatora ari mu bujura kuva ataranaba, kandi ahamagarira abayoboke be kubirwanya no gutera Capitol ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize. Abashinjacyaha bemeza ko Trump yirengagije inshingano ze z'umukuru w'igihugu, atatira indahiro ye yo kurengera no kubungabunga itegeko nshinga, ahitamo kuba umutware w'abashaka kwibasira inzego z'ubutegetsi. Bati kandi koko baramwumviye, batera bavuga ko barimo bakora ibyo yabatumye. Yari yarabashyuhije imitwe kenshi ababwira ko ari intambara. Amashusho menshi abashinjacyaha berekanye yaragiye ku karubanda bwa mbere na mbere, aturuka ahanini ku byuma bifata amashusho y'umutekano w'ingoro ya Congress, arimo nayerekana ukuntu abateye bibasiye abapolisi barinda Congress na Capitol, n'ukuntu abadepite, abasenateri n'abakozi b'inteko ishinga amategeko bagiye mu bwihisho igitaraganya mu gihe cy'igitero. Mu bayoboke ba Trump bateye Capitol, abashinjacyaha bavugamo n'imitwe nk'uwitwa Proud Boys. FBI, urwego rw'ubugenzacyaha rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ry'imbere mu gihugu. Abashinjacyaha barega Trump ko yarazi neza ko abayoboke be bari bariteguye neza, bafite intwaro z'intambara n'amasasu menshi n'ibindi bikoresho birimo iby'itumanaho rya gisirikari. Bati yarazi neza kandi yarateguye ko bazatera nk'umutwe w'ingabo, cavalry mu cyongereza cyangwa cavalry mu gifaransa.
abashinjacyaha bemeza ko igihe igitero cyarimo kiba kuri Capitol abategetsi n'abandi bantu banyuranye benshi basabye Perezida Trump kugihagarika no kohereza abasirikari bo kurinda Capitol, byose ngo arabyanga ahubwo akora ibirori. Bavuga ko abateye bari bafite umugambi wo kwica by'umwihariko Vice President Mike Pence n'umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi, bombi bakaba ari nimero ya 2 n'iya 3 mu butegetsi bwa Repubulika inyuma y'umukuru w'igihugu. Umupolisi umwe yishwe n'abateye, abandi bapolisi 140 barakomereka nk'uko abashinjacyaha babigaragaza. Mu magambo make, abashinjacyaha bagerageje kumvisha abasenateri bazaca urubanza ko nabo ubwabo bazi neza ko bari mu mazi abira mu gihe cy'igitero cyo kuri Capitol. Bemeza ko abasenateri, abadepite n'abakozi benshi b'inteko ishinga amategeko banditse ubutumwa cyangwa bahamagara kuri telefone imiryango yabo bucece bongorera basa n'ababasezeraho. Uyu munsi ni uwa nyuma abadepite b'abashinjacyaha bakomerezaho kumurikira ibimenyetso byabo Sena, bagerageza kwerekana ko Trump ari we nyirabayazana w'igitero cyo kuri Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umurundikazi Francine Niyonsaba uzwi cyane mu kwiruka metero 800 mu rwego mpuzamahanga amaze imyaka 3 yaravuye muri aya marushanwa. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'imikino ngororangingo ryamuhagaritse we na mugenzi we Caster Semenya wo muri Afrika y'Epfo, rivuga ko bafite imisemburo itandukanye n'iy'abandi bantu b'igitsina gore. Semenya yatanze ikirego mu rukiko, naho Francine Niyonsaba avuga ko azamwisunga bakabona ubutabera. Yaganiriye na mugenzi wacu Diane Nininazwe. Sinovuga yuko nafatiwe ibihano bifatirwa umuntu yakoze amakosa. Jewe nta makosa nakoze, twafatiwe ibyo bita ibihano by'akarenganyo baduhora uko Imana yaturemye. Nabuze abashigikira kugira ngo nshobore kuburana, kuko sinshobora kuburana nitwa Francine ubu kuko natwe igihugu ku rwego ruhanitse. Muri South Africa mugenzanje wewe arashigikiwe n'igihugu, afite n'amashirahamwe yamufashije, barashoboye kugenda kuburana muri kura bitadispo mu Busuwise, agiye muri Cour supreme, aho hose zagiye biragorana atinzwe, ariko sibyo ni kubera akarenganyo. Ubu rero turarindiye yuko South Africa bashobora kunguruza kandi biracyashoboka. Nibo nkurikira, nje nshashigikira mugenzi wanje kuko jewe nabuze abanshigikira mu gihugu. Hanyuma ibyo kwiruka w'isametero uko bitarahera, ibyo mutacyihoza kugira baje kutiruka imetero rusanzwe ufitiye ubumenyi, experience, utabona ikituma. Ariko jewe icyo vuga uko sanzwe mbere ndavuga nti imba uno munsi nshitaha n'ejo ndashobora gushikaha. Icyo gituma naciye mfata ingingo yo kwimenyereza imetero ndende zozo bavuga yuko atangwane zirimo. Badusaba yuko tweka kwiruka imetero 800 gushaka kuri mita ibiri n'utundi, tukaja twate kwiruka imetero zinyaruka guhera ku 100 gushaka ku 300, cyangwa guhera kuri 1000 kuduga gushaka kuri marato. Rero naciye mfata ingingo yo kwimenyereza ku longue distance, aho nta kibazo tugenda guhiga mu competition internationale. Ni ikiza cha covid cyahera muzombona ni sishora kuva inyuma ntarampereshejwe, ntaragera ko mfata kariyeri ya sport, ndashaka sport abantu babyumve kandi nibaza yuko nzo kwitwara neza. Hanyuma kubijanye na federation internationale bazotangara, barabizi yuko akarengane batugiriye bizobatangaza cyane babonye nshoboye gusubira guhiganwa neza ku metero bibatari yuko bitakunda. Jewe nije nzi umwanya ndabiha kwitegura, nemera ubabare kugira ngo tuje kure. Hanyuma uravuze ati muri Afrika y'Epfo Caster Semenya ariko arafashwa n'igihugu ciwe kugira ngo bamuburanire ashobore gusubira kuri ayo mahiganwa mwifuza kujamwo bababujije. Ku rwego rw'Uburundi iki kibazo abategetsi barakizi, waragishikirije ubushikiranganje bubazwa ivya sport ga Francine?
Ego ikibazo cyane abari bakigenzwe nibaza yuko nta gushaka babisizemwo ababikije bari babizi ndabizi byose mwese sinobivugira ku maradiyo ikibazo cyane cyari kizwi kandi ku rwego rusanzwe rutegeza kubijamo kugira ngo bashobore kunshyigikira rero babaye gushaka guke. Hanyuma hariho abantu bashobora kwibaza ati iyo misembuko kugira ngo twumve ikibazo uko bagisiguye muri iriya federation barabapimye basanga mwebwe imisembuko yanyu ibatuma mwiruka cyane. Habe namba muri siporo hakora imimenyerezo utimenyereje ntiwogenda kurondera ikibanza cya mbere cyangwa icya gatatu purisi wimenyereza cyane purisi ushobora kuvuga uti ndashika kure. Inzira imwe yo gutera imbere muri siporo ni umwanya ubiha kugira ushike kure. Ego nuko rero Francine niyo saba reka tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye bafise utubazo bakubaza. Uwa mbere twakire ni Innocent Joel Hassan. Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika. Ego uherereye ga Innocent? Zambia ya Lusaka. Zambia Lusaka haravugwa maki? Zambia ya Lusaka n'ameza akura n'ameza turashima. Duga ku ijambo rero twagutumiriye Francine niyo saba turi kumwe ku murongo wa telefone muri sanga rino munsi. Na shaka manyunda muramutse. ndavuga izabari mu rusa Zambia. Niba barakumva twese turashima kandi dufite umunezero mwinshi kuba uri turadutera hajya amateka twabonye twarashimye rwose tugashima tuvuga duti Imana ishishikare kuja imbere. Ikibazo nari mfite rero Francine ubwo mbona Imana ishishikara kubafasha mukaba muri ko muratera iteka igihugu cyacu nko muri kazoza kanyu nk'ikintu twoza turabibukira ko cyoba nk'igiki mutegekanya kuzodukorera mu gihugu cyacu. Francine ijambo ni gwaho Innocent agume ku murongo wa telefone nta kibazo akushure. Ego mwakoze nyoka jewe ubu ndacariko ndarondera guhesha iteka igihugu kugira ashobore gushika kure. Hanyuma gutera imbere pasiporo nk'iwacu bigusaba indero ukuntu witwara ukuntu ufise umwete wo gukora cyane kugira ngo ushike kure. Rero ubu ndavye aho natanguriye kumenyekana naho ngeze ukuntu ababikora bari bake ubu tukaba dufite dabo abavyeyi batanguye kuza barabitahura akabona yuko umuntu akoze siporo yotera imbere akabaho. Ubu abavyeyi barashobora guhimiriza umwana gukora siporo kandi ntaco vyica bimwicira kwiga ahubwo biratuma umuntu